Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami yuko tukiri bazima kandi ko dushobora kuba hano kugira ngo dusenge duhimbaze umwami kubwo ibintu byose yakoze. Ndizera yuko mudashobora mwese kupimanya ibintu nk'uko ndabikora. Igihe wiyumvamwo ukaba utwaye muri wewe intege nke zawe n'ukudashobora kwawe, hanyuma ukaza kubona ibyo Imana ikora, aho rero mu by'ukuri ntibigora na gato kumuha icubahiro, amashimwe no kumuhimbaza we gusa. Kandi yumvira yuko ubuho nta munyantege nke, nta mugwayi, nta n'ikimuga cari kiri muri abo batashe iwabo. Bose bavuye hano batwaye umugisha wuzuye, kandi ijambo ry'umwami ryatanguye gukora mbere no mu bantu batari bari hano, kandi nta nkeka rizobandanya gusohoza, rizobandanya nta nkeka gusohoza ico Imana yarirungikiye. Mwene data umwe yaramamagaye arambwira yuko yakangutse mu ijoro kandi akarira bikomeye, akavuga ati, mwami, mu myaka myinshi twumvise havugwa ngo uri wa wundi, kandi turabyizera n'imitima yacu yose. Mbega ni ryari uzokwigaragaza nka wa wundi? Ni ryari mbega uzobikora? Ni ryari uzokora ibyo wasezeranije? Ndizera yuko twese twashitse aho twumva dushaka gusenga, tugasenga n'imitima yacu yose mu kwizera, atari nk'abasabiriza badodora ku muryango, ariko nk'abenegihugu bo ku Mana, hamwe nk'abantu bo mu nzu. Kandi abana b'Imana bicara ku meza y'umwami kandi bagakoresha ibintu byose babahawe ku bw'ubuntu. Kuri jewe narahagurukijwe na buri jambo ryose, narakomejwe, narahumurijwe. Kandi kuri ibyo rero nta nkeka twese turi abashima yuko ritagaruka ku Mana rigaragara, ariko ko rirema ico umwami aba yarirungikiye. Turabizi kandi twakunze kubyumva kenshi, ni umuhamagaro wa nyuma niwo wumvikana. Nta kintu kimwe gishobora gukugwamwo ngo congerwe kuri iryo jambo ry'Imana. Harahiriwe umuntu yakira byose, akizera umutima we wose, kandi akajana imbere n'Imana. Ndizera yuko isaha yageze aho tutaba dukeneye kuharira kuri ibi canke ibindi. Ijambo ry'Imana, imvugo y'Imana irumvikana kuri uwo muntu wese uwo yabihishuriwe na Mwemu Yera. Kandi mu bintu by'Imana, inyigisho y'abantu ntifise ikibanza. Bose bazoba abigishijwe n'Imana, kandi turabizi yuko inyigisho y'Imana ni inyigisho biciye kuri Mwemu Yera. Mwemu asesangura byose, mbere n'ibyibwina mu bumana arabihishura. Turashobora uko rero kuba duhumurijwe, twuzuye icizere mu Mana yacu. Nta na rimwe sinari niteze kuza imbere uyu munsi. Rero amaso yanje akaba aguye kuri hano muri Yesaya 48, ijambo rizwi cyane, Yesaya 48 murongo wa 3. Kera
navuze ibizoba bitaraza, mu gifaransa ngo navuze iby'ubuhanuzi, ni koko byavuye mu kanwa kanje ndabyerekana, kandi nabikoze giturumbuka birashika. Bwa mbere uyu murongo, Imana yavuze ubuhanuzi bwa mbere canke bitaraba, imyaka ibihumbi irarengana, hanyuma hano akaca avuga mu buryo butangaje ngo hama giturumbuka narabikoze, ku buryo bw'uko byashitse. Iherezo ry'umurongo wa gatatu ngo birashika, Imana yatanze amasezerano kandi azosohoza giturumbuka. Imana niyo kwizigirwa ku ijambo ryayo, ntiturindiriye ubusa, kandi nta kintu na kimwe dushaka gukora bitari mu kugomba kw'Imana. Muri kino gihe turiko dusobanura ubutumwa ngo gukorera Imana bitari mu kugomba kwayo. Nico ari ikintu c'imfagusa, ahubwo mbere conona. Mu bwami bw'Imana ukugomba kw'Imana niko gutegerezwa gukoreka, kandi imbere y'uko kuba uko turaguhishurirwa. Imana nta kintu na kimwe ikora idahishuriye amabanga yayo abahanuzi, abagorano bayo, kandi ibyo nivyo yakoze. Nimba mwemu w'Imana atwinjije mu ijambo ryose ryahishuwe, aho rero bitujana mu kugomba kose kw'Imana. Amen. Kandi dukurikiye umwami, tudashatse kumugambararira, tukakurikira mu kwizera no mu kumvira, aho rero arahezagira. Umugisha ntuzigera ubura. Nugura gake cyane iradiyo, numviriza gusa amakuru bihuye n'ibyo niyemeje, kuko nta kintu nshaka kumva. Ariko mu mwanya kanaka, kubera namwe mwarabyumvise, umunsi umwe nari mw'ibarabara, hamanugurura iradiyo, hariho ikiganiro, kandi ico bavuga ko cari ngo utubohore kuri wa mubi, udutabare, uturokore wa mubi, kuri wa mubi. Hanyuma uwo mugore yariko yaravuga ngo amadini canke imigwi ya gikristo ngo ntiyashoboye gutanga ico kibazo kirimo iryo sengesho rya Data wa twese ryo muri Matayo 6:9. Hanyuma arabikwiragiza, yumvikanisha umupasiteri, umwungere, umuprotestanti, undi umukatolika, bose bashinga intahe rimwe bakavuga ngo ntibahagijwe, ngo kandi ngo ntibabonye ibyo bari barondera, ngo n'ibyo barondera iby'umunezero wabo, ibyo kurondera umugisha, ngo mu kwihweza, mu kuzirikana canke ahandi. Aho rero murashobora kwibaza ibintu bica biba mu mwemu z'abo bantu z'umuntu. Hanyuma aho twokwipfurije yuko hoba turi aho hantu hari ico cuma, tugakubita ku meza tukavuga ngo birahagije, kugira ngo tuzane ukwizera abo bantu byuzuye, bice mu butumwa bwiza bwuzuye, aho bice muri ubwo ubugingo bw'umuntu bufatwa, bukagirwa bushasha, bukabohoka ku mwasi. Ata mucunguzi nta gucungurwa kureho. Idini ntigigeze ricungura umuntu n'umwe, mbere nta n'idini rya gikristo. Hanyuma iyo twumva ibintu nk'ibyo, tuba twibaza nk'aho twuba ducumiswe mu mutima. Twipfuje ko Imana yoshobora kuvuga imvugo y'ibimenyetso kugira ngo imitangazo natwumiza bishitse, atari ku bwa jewe no ku bwa wewe, kuko twebwe turizera tutarabona.
abandi bakizera inyuma y'uko babonye. Mbega ibyo murabyizera? Twagize umwimenyerezo n'Imana. Twebwe ntidukeneye kubona, tuzoyibona amaso mbona nkubona. Sinkeneye kubanza kubona ukuzuka kw'abapfuye, ahubwo ndizera umutima wanje wose ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ariko abatizera bo ntibashobora kwizera kiretse Imana yigaragaje ubwayo. Kandi umwami yavuze neza, yaravuze ngo abayuda barondera ibitangaza, abagiriki bakarondera ubwenge, kandi Imana ishobora kubaha ibyo byose. Ishobora kubaha ibimenyetso by'Imana, ikabaha n'ubwenge bw'Imana kandi mu buryo busagutse. Ubu rero turagiye, uko mbona ibintu, reka tuje mu karuru k'umubabaro ko gutaka nk'ishengero. Tubwire umwami tuti ukore itandukano hagati y'ugukorera n'utagukorera, hagati y'uwizera neza n'utizera neza. Mwami, wari ukwiye gushaho itandukaniro. Sishaka kuvuga mu mvugo itumbereye y'iryo jambo ngo Imana itegereza gukora. Murabizi yuko ibyo nshaka kuvuga mvuze nk'uko, ariko nuko Imana yobikora. Rimwe na rimwe ijambo ribereye turaribura mu rurimi rw'Idagi. Hano muri Yesaya 48:6 aravuga ngo warabyumvise, noneho byitegereze byose. Mbega ntubyemera? Guhera ubu ngira mbereke ibisha byari bihishijwe utigeze kumenya. Ubwa mbere turabwiwe ngo ubuhanuzi canke ibyavuzwe bitaraba ubwa mbere byaraje, byavuye mu kanwa kanje, hanyuma narabikoze. Ngo giturumbuka, ngo narabikoze. Ubu rero haravuga ku murongo wa 6 muri Yesaya 48 ngo warabyumvise, nonehe byitegereze byose. Ngo canke ngo witegereze ibi bintu byose. Ngo mbega ntimuvyemera? Guhera ubu ngira mbereke ibisha byari bihishijwe utigeze kumenya. Umurongo w'indwi ngo bigizwe ubunyene, si bya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo woye kuvuga uterega nari nsanzwe ndabizi. Imana iracatubikiye ibintu byinshi by'agaciro, kandi nk'uko atangika ko yagize ubwoko bwizeye amasezerano bukayatwara mu mitima yabo, kandi bakaba barayabonye asohoje giturumbuka. Uko niko inafise ubwoko hagati muri ubwo ishobora kumenyekanisha, ikumvikanisha ibintu bishasha kandi binyegeje, ibyo tutigeze kumenya. Amen. Dahera ku murongo w'indwi. Bigizwe ubunyene, si bya kera. Si bya kera, si bya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo woye kuvuga uterega nari nsanzwe ndabizi. Hariho abantu bazi neza ibyo Imana izokora, je ntabyo nzi, ariko ndazi gusa yuko izokora ibintu byose yigeneye gukora. Hanyuma ndazi ikindi kintu naco mu mutima wanje, nuko nshaka kuba mpari igihe izokora ibyo bintu byose, kuko ndizera n'umutima wanje wose. Gahunda canke idonido yingene ibintu bitegereza gukorwa nzobibona, kandi twese tuzobibona mu uwo mwanya. Ntidukeneye guhagarika umutima ku bijanye n'ibyo, kandi sinkeneye no kubigira ibanga. Kwa Mungu inyuma ya saa sita nari mbabaye gatonyi,
genda umuntu adakunda ibisobanuro uko byaba bimeze kose. Ntimwigeze na rimwe munyumva ndiko nsobanura imigani gushika uyu munsi. Nakunze kubivuga rimwe rimwe, ndengana n'umutima ukunze, nkarengana imigani kubera yuko ntigenewe gusobanurwa. Rero ndayisiga uko. Hari ahantu itegerezwa gushigwa mu majambo y'ubuhanuzi canke y'intumwa. Ntushobora kuguma gusa uhazo no kuba uyasobanura. Nta murongo n'umwe wo mu vyanditswe dushobora gusobanura mu buryo bwacu twiboneye. Bikwiye ko bibonerwa mu mvugo yabyo nk'uko nyine bivugwa. Kandi uko Imana isobanura twese turabizi, biba bijanye no kuba isohoza ivyo yavuze. Uko ariko Imana isobanura ibintu, hanyuma twebwe twogakunze kugira ugusobanura nk'uko gudakeneye no gusobanurwa. Uko Imana igikoze ibintu byose abantu basobanura biba bikwiye kuba ari ibintu by'ibirenze ko gusa. Bikwiye gusa ko twinjira aho tugera, aho twumva ko dukeneye cyane kwinjira mu iryo jwi ryo gutaka. Mwene Data aravuga yuko umuvugabutumwa w'ijambo nta kintu na kimwe yokora nimba ikoraniro ryose ritazanywe aho uguhoza kuba kuri ngaho, hanyuma umwami akihishura akigaragaza. Turabizi yuko ibyo bivana no kwizera, kandi uko bisanzwe bivana bwa mbere n'Imana. Turashobora kwizera ko ibyanditswe bivuga, kandi birakwiye ko umunsi n'isaha bishika ku bw'ibyo. Kandi umwami aravuga hano muri Yesaya 48 umurongo wa 6 ngo guhera ubu ngira mbereke ibisha ibyari bishijwe utigeze kumenya. Abantu benshi bamaze kumenya byose kandi nk'aho bazi byose, ariko nta nkeka ntibazi ahubwo ibyo bari bakwiye kumenya, kumure ibyo Imana yishuye n'ibyo yashatse kuvuga. Umurongo w'indwi ngo bigizwe ubunyene. Nogakunze yuko iri jambo rigira ico risobanuye mu buhanuzi, kandi nimba byanditse yuko ku munsi w'uyu munsi yuko dushobora mu by'ukuri kubifata mu buryo bwuzuye kandi nka nkama gushika uyu munsi. Aho rero sejo ejo hazoza canke ejo hahise, ariko uyu munsi turashobora kuraba itariki uyu munsi gushika kuri uno munsi ngo kugeza uyu munsi ntibigeze kubyumva, kandi ngo ugiye kubibona ubigiremo umwimenyerezo. Ni bande bizera yuko Imana ishaka kuduteza intambwe ije imbere kuja ku ntumbero, tugatera imbere mu kwizera tudakeneye kwidodomba no gukekeranya. Rimwe na rimwe dutwagwa n'ibintu turiko turacamwo, ibintu gusa bishaka kuducurika biducurikanga, hanyuma tukaba tugatekana tukareka umwami akatuvugisha, hanyuma tukanezerwa mu mutima wacu kuko turabizi yuko azosohoza buri sezerano ryose. Kandi nk'uko byanditswe hano ngo ibyo utaruzi, ibyo utigeze kumva, kugira ngo utahava uvuga ngo nari nsanzwe udabizi. Umurongo w'umunani muri Yesaya 48, ni ukuri koko ntiwari bwabyumve, ntiwari bwabimenye, ngo mbere uhereye kera ntibyari bwashike mu matwi yawe. Ibi ni by'igitangaza. Turashobora kwiyumvira kugurwa kw'imatanijwe ndwi, guhishurwa kw'amabanga yose, kandi nta kundi twari kubironka ubwa mbere. Imana yari gushobora guhishura ibintu byose, ntihagire umuntu n'umwe agira icyo abikorako. Iki nico gihe, niwo mwanya umwami yakoze kugira ngo ahishure ibi byose hanyuma atuvugishe. Nico gituma niwo munsi aho twumva ibintu ibyo abandi batigeze bumva, aho dushobora kwakira ibyo tukabyizirisha imitima yacu yose. Ariko ibyo
bitegerezwa kugira ikintu bizana kidasanzwe. Ibyo ndizera gusa n'umutima wanje wose yuko nk'uko Imana yahishuye ibintu by'indengakamere biciye kuri Mwene Data Branham, ko niko nk'uko yakoze impano zidasanzwe, akora ibimenyetso n'ibitangaza mu buryo budasanzwe, ndizera yuko ibintu bidasanzwe muri ubwo buryo nyine bitegerezwa kuvamwo muri abo bizera ibyo Imana yavuze, kandi dutegerezwa kubyitegurira. Ndabisubiramo kandi ndababaye gato umunyihanganire. Kwa Mungu heruka, inyuma y'ikoraniro riheruka, nashaka gucira umuhamagaro w'Imana ku bantu bose bashaka gukarira ubuzima bwabo umwami n'ibindi n'ibindi. Hanyuma narigoye ubwanje, hanyuma birangora, ariko nkene ko Imana ishikira ibyo yemerewe byose, nkuko atagukekeranya yuko ibintu by'ibanga, ibintu binyegeje, ibintu by'ibwina byahishuwe, kandi yuko Imana yahezagiye mu buryo budasanzwe ubwo bukozi bwari bugenewe twebwe. Uko niko nyene hategerezwa kuba kandi bizoba hagati muri twebwe. Hari ibintu byategerezwa kuba nk'uko bitigeze bishika ubwa mbere. Nta kundi kuntu byogenda, kuko ibyo Imana yahishuye biciye muri Mwene Data Branham, mbega ibyo bintu byari byarabayeho ubwa mbere. Mbere n'abigisha ba Bibiliya, abantu basesanguye bakarondera ijoro n'umutaga, mbega hariho umuntu yoba yarasohoye ibyo bintu ngo bigaragaze? Imana niyo yabihishuye, kandi ibyo kubw'impamvu ihari itumbereye, kugira ngo itumenyekanishe ibyo bintu byose mw'iyi minsi ya nyuma, kandi iduhe ukwizera kutanyiganyiga. Ndababwira, biciye mu kwizera ijambo ryahishuwe, ubwo nyene duba dushizwe ku ruhande rw'ibintu byose, dutandukanijwe, dukuwe mbere, duhanaguwe. Ubwo nyene ego ntituba dukeneye kugira ibyo twihatamwo, ibyo biba byihuse. Ariko Imana yatwizanye ko, yatugiriye akagongwe, kandi nta nkeka izo kwiyerekana mu buryo nyene, nk'uko muri burya bukozi bw'uwo ibyo bintu byose yabihishuriwe kugira ngo akorere ishengero n'abizera, abakira bakemera. Turabona ikintu kimwe muri Mwene Data Branham, yari yuzuye urukundo rw'Imana. Yashobora gushira ibiganza byiwe kuri buri mwasi wiwe, kuri bose, akavuga n'umutima we wose, akamubwira ngo Imana iguhezagire. Mbega je bimeze gute? Mbega wowe bimeze gute? Dutegereza kuba twuzuye natwe urukundo rw'Imana, tukavuga tuti Mwami, ngo waduhishuriye ibintu by'ibwina, ibyo tutari tuzi warabimenyekanishije. Ubu rero ibi birasohoza, ibi bishika aho bishyirwa mu ngiro. Hano hariho ibintu bibiri, atari guhishura gusa no kugaragazwa gusa, ariko n'ubu nyene bisohoza. Uguhishurirwa no gutangaza bibanziriza ugusohoza no gushitswa kw'ibyo bintu. Uguhishurwa hamwe n'inyigisho zose y'ibyo Imana yamenyekanije biciye mu ijambo ryayo, byabanziriza uguhishura kwiwe k'ubushobozi, kandi turashobora kwitega ko nta kintu na kimwe izo bidufitiye ku iherezo, ahubwo yuko izo kwigaragariza uburyo bw'ubushobozi. Yesaya 48:8, ni ukuri koko ntiwari bwabyumve, ntiwari bwabimenye, mbere uhereye kera ntibyari bwashike mu matwi yawe.
reka nubahuke mvuge yuko hari isaha y'Imana yamaze gushika, kandi yuko ubwenge bw'uwizera bwugurukiye ibyo Imana yavuze byose igahishura. Umuntu akisunika ibyo bintu akabita inyuma yiwe, hanyuma ntamenye icyo kubikoresha, sinzi nimba Imana hari icyo yokora hamwe n'umuntu nk'uyu. Dutegerezwa kuba twaratahuye biriya byigwa bigumye cyane bigoye kwiga ku ishuri ry'Imana, hanyuma ntihabe hagisigaye ikimuga cyangwa umugwayi, ariko bose bagahezagirwa. Aravuga hano rero ku murongo wa 11 muri Yesaya 48, Yesaya 48 umurongo wa 11, ku bwanje mbere ku bwanje nyene nzobikora kubw'urukundo. Niki cyotuma izina ryanje rikengerwa, kandi icubahiro canje sinzogiha uwundi. Amen. Aho rero si ku bwanje cyangwa ku bwacu, ariko umwami avuze ngo ku bwanje mbere, agasubiramo ngo ku bwanje, kubw'urukundo rwanje nyine nzobikora, ngo nzobisoza. Si kubera ko je nawe turi hano, ariko ni kubera yuko Imana yatugeneye gusohoza ibyo yigeneye gukora. Kandi kuri ibyo rero turakeneye umuntu, kubera ko yari ikeneye umuntu kugira ngo azane iryo jambo, aryandike, arihishure mu buryo bubereye. Uko niko ikoresha abantu abo yashoboye guhishura ijambo ryayo mu gihe ico iba ishaka kurisohorezamo. Kandi ni kubw'ubuntu niho dushobora kuvuga, tutagize kwigira ibintu, turashobora kuvuga ko Imana yatugeneye kandi yaducaguriye ibyo. Ariko nibyo izokora, ntizobikora ku bwa jewe no ku bwa wewe, izobikora ku bw'izina ryiwe. Izina ryiwe rizoshigwa hejuru, ryubahwe. Kandi turabizi twese yuko nta kintu kimwe dushobora gukora. Hano haravugwa ku murongo wa 11 wo muri Yesaya 48, ngo ku bwanje mbere ku bwanje nyine nzobikora, nzobisohoza. Niki cyotuma izina ryanje rikengerwa? Nimba itosoza ngo ikore ibyo yayishuye ikavuga, aho rero izina ryiwe rizokengerwa, izina ryiwe rizokubahwa. Ariko nimba ibyo yavuze igahishura bisohoje, aho rero izina ryiwe rizokubahwa. Aho rero izina ryiwe ntirizokengerwa, ariko izina ryiwe rizoshimwa. Rero turafise icizere, kandi uko niko bimeze kuri byose. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza kugakiza, hanyuma umwami agakiza, aho rero izina ryiwe rirashimwa, izina ryiwe rirahimbazwa. Ariko tuvuze gukira kw'indwara, hanyuma abantu, iyo tuvuze ugukira kw'indwara hanyuma abantu bagakira, naho n'izina ry'umwami ntirikengerwa, ahubwo rirubahwa. Reka tuvugishe ukuri. Iyo tuvuga ukuri kwa Bibiliya hanyuma Imana ntishobore kubyemeza, aho rero icubahiro c'izina ryayo ntivyabaye. Mbese ko bimeze, aho rero twese tuba twumva tudahagijwe, kandi Imana nayo nta nkeka bikayibabaza. Uko rero ishaka hano mu ndunduro 3 ngo kera navuze ibizoba bitaraza, navuze ubuhanuzi, niyo ko byavuye mu kanwa kanje ndavyerekana, kandi nabikoze giturumbuka birashika. Aha nta muntu umwe atabara, nta muhanuzi, nta muntu n'umwe abikora, ahubwo ngo narabikoze, ngo byasohotse bivuye mu kanwa kanje ndavyerekana, giturumbuka ndabikora, n'ibindi n'ibindi. Hano rero ku murongo wa 6 akavuga ngo warabyumvise, noneho byitegereze byose, witegereze ibyo byose. Mbega ntimuzovyemera? Niba dushaka kuvyemera, turashaka kwemera n'imitima yacu yose yuko Imana yatanze ubuhanuzi, kandi yuko bwavuye mu kanwa kayo, kandi ko yabimenyekanishije, kandi ko yabisoje, kandi yuko nabyo byasoje. Turakeneye kuvyemanga kuko twarabibonye kandi twabibayemo. Umurongo wa 3 arasubiramwo ngo warabyumvise,
nonehe byitegereze byose, mbega ntubyemera? Guhera ubu ngira mbereke ngo turashaka gushinga naho ibyo Imana yakoze. Hanyuma akavuga ngo kubera yuko twabyemeye tukabyemera ibibandanya ku murongo wa 6, kubera ko twabyemeye arabana akavuga ngo guhera ubu ngira nkwereke ibisha ibyari bihishijwe utigeze kumenya. Murongo w'indwe ati bigizwe ubu nyene, si vya kera, si ibya kera, si ibitari by'uno munsi, ngo kugeza uyu munsi ntibigeze kubyumva, kugira ngo we kuvuga uti erega nari nsanzwe ndabizi. Umurongo w'8 ati nukuri koko ntiwari bwabyumve, ntiwari bwabimenye mbere uhereye kera, ntivyari bwashike mu matwi yawe. Coba ari ikintu ciza yaba byohimbaye Imana kandi ukaba uyu munsi ari we yakoze. Turabizi twese yuko iri jambo ntirizoguma ridasohoje, Imana izorisohoza, akanwa kayo kera karavuze. Turashaka kuyibwira mu masengesho tuti Mwami, waduhaye amahirwe yo kumva ijambo ry'ubuhanuzi, yo kuryakira mu kwizera no gusoma amajambo y'ubuhanuzi yo muri ico gitabo, tukabitega amatwi kandi tukabyizera. Mwami, watweretse ibintu byinshi, wamenyekanishije ibintu byinshi byo mu mabanga bihishijwe kandi tubifise mu mitima yacu. Reka tubone ugusoza uko bikorwa, uko byanditswe hano, tubone ingene bisoza ibyo byose. Amen. Kandi tubibemwo. Iciza rero gusumba ibyo nuko yaba jewe yaba wewe nta kintu kimwe dukeneye gukora, cyo tuzoba duhari gusa, tuzobona igihe Umwami azobikora. Ariko atakwizera Imana nta kintu kimwe ishobora gukora. Aho rero dushobore kuzura ukwizera nk'uko bivugwa mu byanditswe yuko ibiganza by'Imana bibohoke, kuko ukutizera, kuko twakunze kubyumva, biboha amaboko y'Imana kandi bikanaboha ayacu natwe. Ariko ukwizera kubohora byose, biratubohora, bigatuma ibiganza by'Umwami binyiganyiga. Yesaya 48 umurongo wa 19, ku bwanje nzobikora nyene. Niki cyotuma izina ryanje rikengegwa? Ntirikwiye gukengegwa. Kandi ndabivuga irindi rimwe, nimba Imana itanze amasezerano hanyuma ntiyasohoze, aho rero biciye kuri ibyo izina ryiwe rirakengegwa. Ariko igihe itanze amasezerano hanyuma agasohoza, izina ryiwe rirashimwa, rigakubahwa, rigabwa icubahiro. Kandi ibyo nibyo dushaka. Hano ku iherezo ry'umurongo wa 11 akavuga ngo kandi icubahiro canje sinzogiha uwundi. Nta nkeka nta muntu n'umwe yoba azoba arondera ubwiza bwiwe gusa. Yesu yaravuze kiriya gihe, aravuga ngo urondera icubahiro ciwe bwita avuga yivuga, ariko urondera icubahiro c'uwamutumye uwo niwe w'ukuri. Kandi avuga amajambo y'Imana. Ibyo turondera ni icubahiro c'Imana, kandi izohesha icubahiro izina ryayo, kandi izokwemeza byuzuye ijambo ryayo. Ibyo ndabizi neza. Igihe cyo gusenga kuno mugoroba tubikoreye mu kwizera kuzuye. Nakunze kubivuga kenshi, Imana irabereye kwizegwa. Hamwe n'abantu two kwibaza nimba ari byo kwizera cyangwa byo kwizera, ariko Imana yabivuze nibyo kwizera igihe cyose, kuko Imana niyizigirwa ku ijambo ryayo. Imana yubahwa mu kwizera, kandi nizera yuko nshobora kuvuga yuko ntidufise ukwizera rusangi gusa, ariko ukwizera guhumetswe na Mwemu biciye ku ijambo twabwiwe. Amen. Kandi nk'uko atagukekeranya yuko ijambo ryahishuwe ryigishwa na Mwemu, aho rero nta nkeka
imana biciye kuri mwemu irema ukwizera muri twe twese kubwo buntu. Uyu munsi mu masengesho mu by'ukuri amasengesho magufi ariko yuzuye ukwizera, turashaka gushimira umwami n'imitima yacu yose. Amen. Ndagushimira n'umutima wanje wose kubw'iminsi ituri inyuma. Ndagushimira kubwa buri jambo, kubwo buri guhishurwa kose, kubwo buri nyigisho, kubwo imvugo yawe yumvikana mwino minsi mwami. Ibyo imitima, amatwi, amaso, ibyo amatwi, amaso, aho amatwi atari yugurukiye mu bihe bya kera wabimenyekanishije mu gihe cya nyuma. warungitse umusabyi wawe umuhanuzi, kandi biciye kuri we wahamagaye ubwoko gusohoka kandi ngo bakwizere, bawugirire icizere. Mwami dukunda, nk'uko watuvugishije uyu munsi turabyizera. Ubuhanuzi bwa mbere bwarasohoje ngo menyekanisha ibisha, kandi icyo nicyo wakoze, kandi ngo nabikoze mu minsi yanyu. Haleluya, icubahiro kibi cawe. Izina ryawe ntirizosubira gukengerwa, ariko rizohabwa icubahiro ryubahwe hagati mu bwoko bwawe. Uduhezagire twese kandi hamwe natwe ubwoko bwawe bwose buriko burasenga. Ndagushimira kubw'ibyo mu izina rya Yesu. Amen.